Rifa Films Company, breaking boundaries. Wishuranye n'imbwa urondera shebuja wowe ubaye imbwa nkawe. Bwira uwo mukiriya wawe aze niwe ndondera. Sa urashobora kwita umugabo w'umuntu umukiriya? Nuko mbona ushaje nk'akahetse naye ahandi mbadaguhaye indero ariko ntaco genda ndabona n'ubuzima bukwigishije. Kubera ko mbona ungana n'umuzukuru wanje sinshatse guterana amajambo nawe, ariko reka nakubwire mwana, uyu mugabo araguhenda ntaca azogushikanako, nta tunga na rito afise. Ibi ariko araguhendesha 2 na 4 turaje tubimukuremo tubimwake. Wa mugabo sinkeneye kumenya uburiwe, ahubwo pfa ngaho ugende naye handi yo ndabona urahavu uri mubi. Erega sinaje kuba ngaha ndagenda. Aza ngo singende. Akira uze kumumpera hama ibindi navyo ndashimye ukuntu mwanyakiriye. Ngiye bwaranshikiri hama simbo n'indi mpamvu yatumye musa kandi kundondera kandi twahore mu butungane. Oya ana kimwe gose jewe icyo nkeneye uko tuyaga turi babiri avant que bagushira mu mpimbo. Twenge abo hamane yo kunyicira umugore wanje nakunda cyane kwerwa nk'umunyanka mushaka namfunzwe. Cibira gahera nimba ari byo mushaka nabyo muzobona. Bwa mbere nzi kuri umuntu mwiza ndakuravye junja, ariko mumaze gusanga kumbe ni umuntu wa mbere mubi ahari kuri inose shetani. Noneho ndumva tamenje nkene kuvugana nawe kuri ivyo rero. Ikintu cyose papa yaratunze ndagifata ko ari nk'igitambo c'amaraso yiwe yatanze ku bwacu. Nico gituma bivuze ngo itunga ryose rya papa yarafise nirishobora kugenda
nzokora icyo cyose mpaka ndabishize ku murongo. Ushatse kuvuga ko ari je nishe mushikanje? Ibyo sivyo mvutse. Gusa ndabwira ikintu kimwe. Mu gitabo cy'Imana ya Bibiliya mu migani 10:9 haravuga ngo ugenda agororotse agenda amahoro, ariko ugoramika inzira ziwe azomenyekana. Ariko kandi wongeye ukamanuka gatoya cyane ku murongo wa 12 haravuga ngo urwanko ruvyura intonganya, ariko urukundo ruvuga ibigabitanyo byose. Bo iryo ni ijambo ry'Imana, dushimira Imana. Hama nimba ata bindi bintu wari ufise uvuga bitandukanye n'ivyo, tinaka partir mvira mu rupangu, sohoka mviraho. Azi Krista w'ikintu kimbabaza kuri wowe. Allo? Ego. Oya utwara kuva ku majana 5 turakugabanya. Nta kibazo turashobora kupakirira. Okay, reka cyenda kwa nimero yo mu contact muvugana. Merci. Numugiye kuhombesha umuntu no kutuma n'ibintu byo bidatera imbere. Umviriza renda kubarira. Wowe wambwiye yuko mu minsi 2 gusa ibi bintu byo wabihejeje. Mugura bane igihe bitwaye. Kindi nibaze ko uri mu mikino ngira utazi n'ivyo urimo. Ibintu je uri kurandugiriza ishavu sishobora kubyumva. Ikintu cyambere nabanje gukora no kugerageza kumureba nk'icizere. Ninamara kumureba nk'icizere, hama ngerageze kandi ndabe ko nogarura umutima wiwe. Ninamara kugarura umutima wiwe, ibisigaye byose bizoba ari bisanzwe. Krista warasi ubwenge bukora neza wowe. Ubwa mbere tukivugana ntimwambwira yuko umutima wowe ugendana mu mfuko wawe. Uri kwiga kandi gusubira kugendana umutima wowe gute? Arisi imitima ibiri. Wowe wambariye ati umutima wowe urawifitiye uri siyo ko ufise. Ushobora kumubwira icyo ushaka mu minota 2 akaba yacemeye. Byose mane zirarenze. Kwanza nuko azingira kugombe gushiki. Mana yanje, umvize yenda kubarira. Umubwira uriya mujama ko mufite indwi 2 gusa. Indwi 2 uba utaramushikanira ngaha. Nzamenye cyo kwikorera. Kandi nibaza ko byumvikana. Sishobora komera yuko nguma mbona abantu bangiriye nawe nguma mbona ibintu byanje biriko biraferinga kubera mwebwe. Mwe mubaze ko umuntu abaye karafina ngaha. Ndakwingenza. Uko wanyizeye ijya mbere. Subira kandi umpa amahirwe igira kabiri. Nkoresha ingufu zose sigaranye gushika ku kanyuma. Mu minsi itari mikeya nzuca ndamugushikiriza. Kandi ndizera neza nakikiranye. Ndaguhaye iminsi mike cyane. Ngiye gukoresha ingufu zose zishoboka zo mugushikiriza kandi zo mukoresha icyo ushaka. Krista. Yazi uko utanzi neza. Uje kumubaza kiyo baba. Aranzi. Hamuzo 10 cyo gukora. Birumvikana? Sawa nakibazo. Wenda urenzeko. Hari mikindi. Uje kumubarira ati oya ntaco ndiza kumwibwirira. Hama nawe Krista ndagusubiriyemo. Namubwo bwiza bwo udashobora kubukoresha ngo umunzanire mu minsi 2. Bashobora kubuhura. Ukicuza impamvu wavuze n'impamvu twamenyaye. Birumvikana? Nukuri ndabikwemereye ko ngiye kubigerageza. Sawa, ashobora kugenda. Amasubiye kuzanda gutelefona hagahera amapera 3 titavye. Zocumbwa kuri kuramponga ndakwironderera.
sinenzi ko igihe kimwe tuzohura ukampunga. Oya. Nuko je sinako mpunga we. Waramaze kuva mu gasho? Nandi siko mwe naso mwari muzi uko nzohera mu buroko. Akimana isumba ingabo. Nukuri. Chibya we na papa ntacyonze. Gusa icyo nzi cyo nuko mutahezanye neza. Ariko noneho humura ntakiriho yaranamaze no kwipfira. Wow. Ikiza cy'isi buri munsi hembe ngere ku yindi. Hagiye arankoreye ibibi arangira ukuna kuriya. Ibaze uko azokwamaho ibihe byose. Nawe waragiye ngaho uramufasha kuvuga ko genda umuntu mubi. Fiki ivyo byari bisanzwe nta nico byari kumbwira. Ariko byarambabaje cyane kubona uhagarikira abantu bariko baramfata ku nguvu. Gize ngo ndakwituye ngo umvugire ukavuga ko atanu namunzi nabakoreye imyaka 10. Hagere bibaze ko byareye hajya. Oya nukuri je mbabarire. Vuga ivyabaye byose yari gahunda za papa. Nukuri ndagusavye mu mbabarire kweri. Jeje narakoreshejwe nta nibindi. Ntakoreshwa. Mva mu maso. N'ubugende ukoreshwa uvuge ko ndi hanze. Fico. My eyes on you. Wicunge cyane. Mbere! Nukuri sindakubesha. Bambwiye ko yapfuye. Ariko jewe nta ruhara na ruto bifise. Ayo majwi nayo bampangisha. Bayafashe turiko turashwana. Ndamwumvisha yuko uyu muhungu atacazo mumarira. Kandi urazi rero iyo umuntu yashavuye ntiyikontorora. Arashobora kuvuga ibintu atatekereje atapangiriye. Ibyo uvuga ndavyumva kandi n'ukuri ko uzuye. Umugara ikibazo ni kimwe. Nayo majwi bagufashe. Ariko ntacu. Urazi rero. Reka nzovuga yuko arabagusubiyemo. Ariko condition ni imwe. Tuyumvikane ko neza. Ntuze bugere wemera yuko ari wabivuze. Nico cyo ngenda gusaba. Avoka. Nukuri je ndashaka gukora ikintu cyanyacu. Ndashaka kukuri kuja habona. Nico kintu numva nukorera mushikanje na hatakiriho. Akiriho twahora dushwana. Twama mu ntonganya. Ariko byategwa nuko ndamukunda. Nama namubujije abo basore nabona yuko bamutesha umwanya ataco bazomumarira. Ariko mu mategeko soko. Mu mategeko umuntu wese afise uburenganzira bwo gukunda ari we wese. Umukunda utamukunda warafise ubwo burenganzira. Ariko ntacu. Igihari nuko mwage kwikwikirana. Nikurinda yuko ibyo bintu bisaba kugaruka. Kuko uko kuntu nyene umuntu atabona ko afise ubwo burenganzira utabona ko abufise niho acaba ivyo byavyo kwicana. Reka tubagereze tubikorere. Merci. Ndakwizeye. Ndazi ko hazovamo ikintu kimeze neza. Cyane. Uwe ugume gutyo gusa ibyo twavuye n'ibyo nyene. Wirinde ko heva uvuga indimi zishika 3 cyangwa 2. Nibaza hari ivyo. Yego. Merci. Uyu munsi niho utora avance. We ntaco. Jewe ahanini samahera. Urakoze cyane. Sawa sawa. Nibaza hari ivyo rero. Nosha ndakureka nkabandanya n'ayandi madosi. Yego, naje nabifite umuntu cyangwa Kristaleki itumana ngo hamagaye. Uyu munsi nawe na Fico. Natangaye cyane kabisa.
icyantangaje n'ukuntu umuntu nk'ujya w'umunyabwoba atacifitiye icyizere cy'ubuzima umuntu ugize nawe aba yiruze byakunaniye kurondera cyane wacu bagitoye twamwagiriza umuntu akarabe ko ajya mu buroko Krista urazi buri kwe James mu mutima wanje humura nta kibazo ubu yatanguye kunyizera umuntu atakinyirukana nivyo biroroshe cyane ubu ndiko ndagerageza uko bishoboka kose kugira ngo tumufatishe hama ndabe nanje ko nashobora kubana nanje n'umugabo wanje neza tukuriha amafaranga yawe ariko nenda kubaza ujya muhungu yagukoreye ibiki bituma umwanka nkuko kose ni ikihe kibi yagukoreye Mwana ibintu by'irya mungu simbashaka no kuvyibuka Krista yarankoreye ikibi benase wumve ati ni bamwe bavuga ko ari bavyara bashetani cyo bagenda narabakoreye ndabakoreye imyaka myinshi nabakorera mu ruganda rwabo rwakora Amajwi bakora baratera imbere bagera kure ariko bamaze gutera imbere bari bagira yuko hari icyo maze mu iyo kampani yabo baca baranyagiriza ngo narabibye baranyirukana bamaze kunyirukana ninca ndatanguza Amajwi wanje makeya kuko n'abakiriya bari bamaze kumenyera je bankunda baca barampurumbira barankunda baranteza imbere ndatera imbere ariko aho hose baguma barondera ikibi bankorera barafata bararungika abasoma kuza kunyiba ibyo ndabimenya ko aribo babarungitse bukeye haheze iminsi haza abantu kumfata ku nguvu ibyo byose Fika bizi abifisemwo n'uruhara ibyo bitiko birarengana ikindi cyambabaje rero baca barafata barakopya ya Majwi yanje umva mwe je nakora barayakopya baca bashiramo uburozi aca aritana abantu ari nacyo cyatumye nja mu mpinga nagirizwa abantu ngo nje nabishe kumba aribo bagize kopya y'Amajwi yanje umva ikintu bankoreye wewe urazi imiryango ngaho ikirambona nk'umwicanyi kubera abo cyo gituma bajya abantu icyo mbere kiza no kubihora nyine hamwe nabo bumva amarira yo mu mutima udabisuririra uko nmeze shabira babaje cyane ubu niyo ngitahura by'ukuri yuko uri mukuri ariko kandi sugerageza kubyikura ko ndabona ko bitumye usubira muri situation atari nziza hama numva umengo ngaho hanze hari akanyanyazi k'imvura nta mumvura ufise kugira ngo ntusimave no mu mutwe reka nacu ndakorera agatambaje nta bintu by'imitaka ntunga hari umubebe mfise ntaca agatambara karaza kumfasha nca ndabe nyene fata taxi ngaho oga Krista hamwe wumfasha nkabona Fika ari karakora amosozi y'amaraso sinzi ikintu no gukorera si kubahebera ari deni ryanje gusa wowe n'umugabo wawe ndazi nabakorera n'ikindi kintu kandi mugashima noneho humura ko numvise ikibi honyine yagukoreye ngiye gukoresha ingufu zose zishoboka impaka nawe umushize hasi uko ndumva yagukoreye ikibi kibi cane buri muntu wese atashobora kwihanganira ngaho kandabire ngende nebura
Uvuye kwibotike. botiki? Niyo kunsubiriye amaso. Ntanakimwe. Notana kimwe kumuhagaze ngaho uri darapo. Krista. Hajya ngo uvuye ku botiki. Tora impuzu wambara ugiye ku botiki. Icyo mbona vyose. Ndabona ko utavuye hagufi. Krista. Nicyo gitambara turara. Igitambara. Urumva amatwi yawe ntiyumva. Biva amatwi.